Hello guys, nongeye kubaramutsa amahoro y'Imana. Ego rero bakunzi ba Murikimano TV, ndi ngaha kugira ngo ndabereke aka application kariko karatanga amafaranga. Hari abantu benshi rero usanga bariko baratakaza umwanya mu kureba amavideo kuri YouTube, kuri za TikTok, ariko bakibagirwa yuko hariho ama application ariko atanga amafaranga ku muntu nyene yarevye utuvideo duto duto. Guys rero nahanje kugira ngo twibukanye kano ka application, ndabereke ingene bakugurura, ingene ibintu bigenda byose, hama nawe utangure kwinjiza amafaranga mu kwisamaza urebe utuvideo dusekeje nka kurya nyene kwa TikTok. Sasa rero guys, nimba ufise TikTok ni sawa. Iyi TikTok hariho rero iyindi bitwa Tikcoin, iyi nyene ribaza nawe uca uyibona. Rero guys, no kuja muri Play Store wandikemwo ucuja ngaha urondere iyo bitwa Tikcoin, uca wandika Tikcoin uku nyene ubona. Rero guys, hariho application nyinshi baca baguha, uca uhitamo ijya application na beretse. Aha rero baca baguha ama application menshi, wewe uce wiyizira uhitemo iyi application ubona ngaha. Iyi ubona ngaha vyase naho kuyironka ndaguha link muri description kugira ngo uciteresharija vyoroshe. Ni rero niyo bitwa Tikcoin. Rero ngira ndabereka ingene ukora konte ukinjira hama ugatangura ukinjiza amafaranga muri Tikcoin. Sasa rero twagiye, iyo ugeze ngaha rero umuntu wese iyahejeje kuyishira muri telefone yiwe azoca ashika ahantu hameze uku. Hariho abantu rero bagishika aha baca babona aha handitse ngo login, bakaca baza ngaha bagashiramo email, aha naho password bakaca baza ngaha bakahafyonda, kandi ku byukuri batarakora konte na rimwe. Rero wewe ni waza ukaza manuka ngaha ucukanda ahantu handitse ngo sign up. Ukimara kuhakanda urabona yuko aha tuhakanze ibintu bica bihinduka, bica biza ibindi. Rero guys, aha hambere ucuza ukahashira email yawe, aha password, aho ugasubiramo iyo password, aha naho ucuza ugashiramwo iyi code ngira ndabahe. Guys, umuntu atashiramo uko biramureba. Sasa rero ngira ndakwereke uko bigenda. Aha urashiramo email, aha ushiramo password. Iyi password nyene ucuza ukasubira ukayisubiramo ngaha nyene. Ibi byo musanzwe mubimenyereye. Hama aha guys, aha muhitondere, aha muharebe neza, aha ucuza ukahakanda, hama ukacushiramwo aka gakode d'invitation kanje uku nyene byanditse, ndakabaha nako muce mugashiramwo uko nyene. Uraja ahantu nza kuba nakaguhereye ugakopye, hama ukandikemwo uko uza kwihenda nakazi kiwe, kuko iyo wihenze amabonisi abandi baronka wewe nturonka namba. Rero nuko turiko turakora. Aha rero hakurikira aho ubona dufata utu tuntu baba baduhaye ngaha, tukaza tukatwandika aha, tuca tutwandika aha. Sasa aha uca uhakanda, hama ukimara kuhakanda uca wandika ibi biharuro uku nyene baba babiguhaye. Urabona ko baduhaye v mu rudome rukuru, hama c mu rudome rukuru, hama hash, hama r, hama e n'iyindi e. Ukimara rero kuverifya ukabona yuko ibintu byose wanditse bimeze neza, ucuza ukacukanda ngaha handitse ngo create account. Ukimara creating account ewana bica bigenda neza, ucushikira ahantu rero hameze kwa kundi kwa mbere. Ugishikira ahantu hameze uku uca ushikira ahantu hameze kwa kundi kwa mbere, kuko tuba duhejeje creating ico bitwa account. Rero guys, ngira ndabereke ninjire muri konte yanje, ndabereke uko jewe ikora. Rero kubera ko je namaze gukora konte, ndaje ninjizemo email yanje na urabona rero yuko namaze kwinjizamwo email yanje, ngira shiremo na password. Urabona yuko nayo yamaze kujamo, ncanza rero nkaca nkanda kuri login. Iyi login rero kubera ko je namaze gukora konte niho ca nkanda kugira ngo mbandanye ndabereke ibi kurikira. Rero ndahakanza, urabona yuko ngaha batweretse yuko yamaze kuba iri verified. Aha urabona ahantu ushikira. Guys, mwitonde ntimuyitiranye na TikTok. Urabona yuko ishaka kumera nka TikTok 100%. Ha rero ugenda urareba utu video imisegonda ingahe, murebe muze murareba ngaha. Buri video yose urevye bimara imisegonda 5, bakaca baguha 0,50 y'amatiki coin. Urabona yuko iyi video nk'ubu yaheze ngaha yuko katakizunguruka, uca usubira ukamanuka, urareba yuko iyi yari indi video dishikiri. Urabona kaca kongera gutangura, kakaca kazunguruka, video ikabira heze, ukaca ubandanya. Urabona yuko imisegonda 5 ku ma video ushobora no kureba ama video 1000 ku munsi, bikubera ko ureba utu video duto kandi winjiza 0,50 canke 30 canke 25 bivana na video. Urabona rero urabona yuko ari ibintu vyoroshe.
rero uraza ukareba ngaha hariho iyo bitwa wallet, aha naho hakabaho profile, aho niho hantu nyamukuru shaka kubereka. Urabona ngaha kuri wallet, aha iyo dukanze ngaha kuri wallet batwereke ivyo batwereka. Urabona yuko amatik umuntu baba amaze gutora araya. Guys, ntuhave wibaza yuko rero buri ushobora gutora amatiki rero yose tumaze gutora naya. Aha rero baca bakwereka amatiki tumaze gutora hamwe n'amadolari arimo. Urabona amatiki 347 harimo amadolari 108. Urabona yuko ari amatiki menshi kandi ari n'amafaranga menshi. Rero guys, iyo ufyonze ngaha kuri wallet ubuje kurotira urabona yuko iyo ufyonze ngaha kuri wallet baca bakuzanira ibi ngaha ukwijije minimum yo kurotira, ucuza ngaha ugafyonda ngo max. Ukimara kuhafyonda ucuza ngaha ugahitamwo amahera yawe aho aja. Urabona ngaho ni USDT, harimo za Bitcoin, urabona hariho Bitcoin, hariho Ethereum, hariho BNB, hariho za Tron. Urabona yuko amahera yawe uyatora muri crypto yariyo yose ushatse. Iyo ufyonze ngaha kuri max baca bashirako urabona yuko ufyonze ngaha kuri max baca bashirako amanuza amatok fise, bakaca bashirako amatok fise ngaha, bagashirako amadolari arimwo, amadolari arimwo bakashiramo n'ama USDT ariko. Rero kubera ko tutarakwiza minimum ya rote ntibikunda. Hama rero ibi musanzwe mubizi ahantu kura izi address wallet ni muri Trust Wallet canke se Binance canke se OKX, bivana naho wewe ushaka kuyikura. Ucuza rero ngaha iyo address wallet ushaka ko amahera ashikirako, ucuyishira ngaha. Ukimara kuyishira ngaho for example ucuza ugakanda ngaha handitse submit request. Aha handitse submit request uhakanze, kubera ko tutarakwiza minimum ya rote baca bakuzanira aka kajambo. Reka nakabereke neza aka kajambo. Urabona handitse ngo minimum withdraw is. Murabona yuko minimum y'amatoke twemerewe kurotira ari 999 kuduga. Guys, rero ku muntu ariko arakorana ingufu aya matoke ni makeyi, ni misi 2 yoba yamaze kuyaronka. Rero guys, iyi nozeya iriko iratanga amafaranga ku bantu babimenye bwa mbere. Rero iyo uje ngaho ugafyonda ngaha handitse ngo profile, kuri bashasha hariho amataske baduha. Aya mataske nayo uca uyasanga aha. Aya mataske ucuza ukaca uyakanda aha. Iyo ukanze ngaho rero kuri taske baca bakwereka amataske hama ukayakora, biroroshe. Umuntu abikeneye azongera ndamuhe ingene bayakora. Iko nizere yuko rero mwabibonye neza, mwabonye ku muntu afite ikibazo ewana arambwira, kandi ndabibira akabanga ku muntu aza kuba yaciye kuri ya code yanje, ace aza ngaha ahanditse redeem, aca afyondaho hama ace aza yandike ngaha ibi ngira ndababwire welcome mu majambo manini. Ace aza kandi ngaha kuri redeem, baca bamuha amanuza amatoke menshi cyane. Ku muntu uraza kuba yaciye ko baca bayamuha. Guys, nuko biriko biragenda. Mwaba mubishaka ndashobora gukora video yigisha uburyo bakora aya mataske. Urabona yuko mu mataske honyene ushobora gukoreramo amatoke 270. Sasa rero ku bantu babona iyi video yabashimishije cyangwa se yagize ikibafasha, kora subscribe, like, share na comment kugira ngo udutere intege. Ciao ciao.